So? Is it fresh? Chese meze neza burya basha. Rimwe ndamedita. Kubona kabahigiye nababutse. Yo munyama wari. Munyama sinze yaho yakubitiye kweri basha. Cyena cyene igihe n'inyuma mba ndi meditira. Uratse ko ngaho yagutelefone nakurondeye kuva kera. Nababutse. Nababutse. None nkubace batwibona byo cyagenda. Sinahenze ko kiri mu nzu mugabo sinzi nkeka yagiye. Bamwe ibintu byo mu nzu musiga mutabyitwararika, ibintu byose musiga bikora uko bishatse. Muratinze igaragara atamuntu mwahari. Ndabona umengo ufise n'ikibazo. Je nimwe ndamedita nyene burya sha. Mba nyene ntari meze neza. Ni kumedita ibiki? Nicyo kibazo wagize ko atavyo wambwiye. Nyumva basha. Hapi kweli basha. Chende mwe nari nicare ngaho inyuma nyene ndazi ko ntuje wasi. Umva ko tuje? Ni umuntu adatuje abafise ikibazo kanaka ariko sinzi wewe kibazo ufise basi ufise ikibazo kiye mu majambo make kugira ngo kumve ko ugira ico no gufasha basi. Cyemwe umwanya numva atakibazo n'umwe ufise. Wumva gusa nyene utameze neza. Nibaza ko ivyo bihera ivyo nibi umuntu wese ashobora kubamwo je nibe bishobora gushikira umuntu. Ariko gusa vraiment uko biri kose nibaza ko birahera ariko gusa ikindi naco mwibuke kwama mwitwara ikintu byo mu rugoba. Burya igihe cyose abantu b'abagenzi bari hamwe babana ifuko nyimba mwavuye muhira ubundi amenya ko mu rugo bashobora kwasigara kugira ngo ntihagira abatugira atanga. Kuba mugurumba je nari inyuma nyene nyuma nari nko muhira nari ngiye inyuma nyene sinzi ko yasize yegetse ko basi. Sanze atanu mwahari sanze wanagomba hano nuko nyine muri kake yacu atabasuma bagwiriye ariko mumenye ko uguca mu gihahu imusezerana oya kweri. Je nibaza ko hano hantu wahava tugataha imbara ibyo tuyaga tukabibandaniriza muhira. Urakuza ahubwo rekanye tugenda tuvuganire mu nzu nyene. Baza ko ari sawa. Nyama. Vamos. Nyama. Are you normal? What? What happened, bro? I don't understand you. But do you understand?
why ushobora gusiga inzu y'ubu? It's not my mistake. Not my mistake. Ask Boston. Why Boston? Hagati yawe na Boston ninde yabanje kuva mu? Is me. But Boston ariko yarasohotse hanze. Ambwiye ngo akira cagaruka. Nari gushana mugarana. Nyama. Sikora gutahura na gato. Gutari wavuye mu nzu mu nyuma. Boston yagiye. Ukitwaza Boston. Nyama. Vyasaba kusiga ugayiza. Ibintu mukora birambabaza cyane. Always mnyama. Always mnyama. Nta musi numwe Boston aba mu makosa nta musi numwe giye muvugira. Anyimiki agira iki wowe amawuko Boston. Je Boston ndamukara. We kacavuze hagiye. Ntiyari gucunga inzu rero. Ntiyari gucunga inzu. No mnyama. Always not me. No. Si mnyama. Oh yeah. Mwese ndabakunda. Si Boston. Nawe nanga. Mnyama. Ibintu ndiko ndakubwira. Vyumve. Kandi ubigendere. Kandi siwe gusa. Na Boston. Uviza mnyama. Ndiko ndababwira umengo ndiko ndabagora. Umengo nugwangu ndabafitiye. Ndabakunda. Mumenye kutazamana. Ejo cange hirya hejuru ushobora gutandukana. Nyama. Please ndagusaba. Ntuzozuragwa mukoso wano umengo ngo nugwangu ndakwanga. Mba ndiko ndakwigisha. Kuko nawe ndagukuriye. Si Boston ndamukuriye. Igihe nzotandukana namwe niho muzomenya akamaro ndabamariye. Sawa? Ibisigaye tuzongera. Okay, have a good day. Boston. Gera he. Yogura isabune hajya. Yogura isabune? Okay. Kanzana. Ego. Wa muhungu arubaho kana. Ibase yiwanje nyene n'umutima oke. Sinovyemera. Ego kwe. Hey. Boy.
Mike ibyiza nibi Ibyiza nibi nyene. Okay guys, muko twababwiye murabyiboneye ni muri New Kigali Hotel. Nawe ushaka kuroma ibintu byiza guys. Nawe hasohokereza nabawe zanumuryango. Wala afite afsinga nziza, afite akeye nziza, afite chambre nziza. Si byonyene. Twaje ibyo nesha. Ni hotel New Kigali kwipave defo ya basketball aho bitwa kuri DPAye munsi y'ishuri bitwa Esperance. Nibaza ko muri benshi muhazi kandi turabaye kandi mufasha. Hariho n'abandi bantu tuba tutahazi neza ushaka kubarondera uja kuri website zabo ukandika New Kigali Hotel, ya Facebook ni New Kigali Hotel, Instagram ni New Kigali Hotel. Ushaka kandi kubarondera ku busobanuro burambuye ubahamagara kanimero kabo ngaho umunsi namure ni 688 ubusa 23 ndashobora gusubiramo 688 ubusa 23 cyangwa abandi bantu tumbindi zitandukanye 68 00 23 22.